Ndabaramukije cane bakunzi ba Ntambwe Data TV na cane mwebwe musanzwe mukurikirana kino kiganiro cacu igitondo gishasha nama mbashikiriza igihe cose mba nagiteguye rikaba ijambo ryo mu gatondo kugira ngo ritubere impamba umuntu ashobora kwirigwana mu buzima abagiyemwo kwirigwamwo mu bikorwa vyiwe vya misi yose. Ndafise amajambo ngomba ko dusangira ni jewe Jean Imana irambona nama ndakibatunganiza kandi nkakibashikiriza nkambahaye ikaze mu ijambo ry'Imana dusoma mu gitabo c'Itanguriro igice ca 12 dusome imirongo 4 ya mbere. Iyo mirongo nayo 4 ya mbere ivuga ngo indanze y'amajambo ivuga ngo ihamagagwa rya Aburamu. Umurongo wa mbere uvuga ngo Uhoraho abarira Aburamu ati va mu gihugu canyu, iryo ni rya mbere, no mu muryango wanyu, iryo ni rya kabiri, no mu nzu ya so, iryo ni rya gatatu, uje mu gihugu nzokwereka, iryo ni rya kane, nanje rero nzoguhindura ubwoko bukomeye, nzoguha umugisha, izina ryawe ndarigire rurangiranwa, n'abandi baze bagire umugisha ku bwawe, abazoguhezagira nzobahezagira, kandi uzokuvuma nzomuvuma, kandi muri wewe niho imiryango yose yo mw'isi izoherwa umugisha. Nuko Aburamu aragenda nk'uko Uhoraho amubariye, Loti ajana nawe. Aburamu yari amaze imyaka 75 igihe yava i Harani. Imana yacu ni dutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha. Burya aya majambo simpava ndonka umwanya wo kuyasigura ko neza, ngira ngo nzoyagaruka ko kumbure murazi ko kino kiganiro tuvuga twiruka mu ntumbero yo kwifuza yuko twokoresha umwanya mutoya hanyuma tukavuga byinshi bishobora kumvikana no gutahurika. Aha rero ni mwihamagagwa rya Aburamu. Aburamu niwe yahinduriwe izina akitwa Aburahamu. Aburahamu niwe sogokuru w'Abisirayeli. Hanyuma mu iyobokamana cyangwa se mu buzima bw'ukwemera twebwe abasenga Imana abizira Yesu Kristo ko yapfuye akazuka, ko ari watubereye umwami n'umukiza mu bugingo bwacu, natwe aca abasogokuru wacu cyangwa sogokuruza wacu mu kwizera, kubera yuko yabaye umuhizi mu kwizera. Imana yacu nihimbazwe. Aha rero ngomba mere nk'ubisita nk'ubiharura ibintu mwumva ingene bimeze. Yasabwe ibintu akora, hanyuma Imana nayo yiyemeza ibyo izomukorera muri rino hamagagwa ryiwe. Niyemera umuhamagaro akawushira mu ngiro, Imana nayo imusezeranira ibyo azogirane, ibyo izomukorera. Imana yacu nidutabare. Muri ano majambo rero burya ijambo ngomba ko dusengera ko muri uno munsi muri kino gitondo ni ijambo rivuga ngo ico Imana iguhamagarira kubaco kirafise ikiguzi kigusaba. Imana yacu nidutabare. Ico Imana iguhamagarira kubaco nari kuvuga muri mu mayandi majambo, umuhamagaro w'Imana kuri wewe urafise ico ugusaba guheba cyangwa se gukora, urafise ikiguzi ugusaba. Imana yacu nihimbazwe. Ngaho rero tubone ngo Uhoraho abarira Aburamu ati, irya mbere, va mu gihugu canyu. Imana yacu nihimbazwe. Va mu gihugu canyu. Igihugu murazi ko hari ukuntu kiba kimeze, kirafise imico yaco, kirafise ingene cambara, kirafise ivyo cemera, kirafise novuga ngo ni Imana, novuga ngo au niveau national. Ngaha mu gihugu cacu murazi ko hariyo bita ngo ni kiranga c'umweru, ibintu nyene nk'ivyo. Hanyuma kandi haba hariho n'imigigwa, haba hariho imiziro, igihugu kiziririza ibintu nyene nk'ivyo. Ugasanga kirafise nyene cubatse, kirafise ikirere cacu, kirafise novuga ngo ni systeme y'igihugu. Haho no mu buryo spirituel burya igihugu kirafise systeme, ivyo cubakiye kuhereye kera, nimba hashizwe imbere kubandwa no kuraguza no kugira yani birakurikirana abantu bo mu gihugu, kuko ari igihugu nyene cabaye mw'ivyo, kuko n'ikirere kiba cugaye. Ndamaze kuganira n'abantu bamwe baba bagenda muri ivyo bihugu bimwe hariya
bitavugwa mu izina rya Yesu badasenga, bakambwira yuko bahora bumva yuko ikirere cugaye. Iyo bagerageje ngo basenge bumva yuko hariho iminyororo, hariho imigozi, hariho ibintu bibosha amasengesho, bakumva ko umengo bari kure y'Imana, bakumva ko umengo bari injoignable. Imana yacu nidutabare. Rero yasabwe kuva mu gihugu cabo, yabwiwe ngo va mu gihugu canyu, hamwe ubwa kabiri no mu muryango wanyu, hamwe ngo no mu nzu ya so, hanyuma ubukurikirana nabwo ngo uje mu gihugu nzokwereka. Ubwa mbere va mu gihugu canyu, ubwa kabiri no mu muryango wanyu nuko ntaravye version y'igifaransa, nibaza ko ari clan, hajya bavuga ngo ubwoko abenengwe, abarimiro, abaki. Nizera ko ibyo mu gifaransa ariyo bagomba kwerekana clan canke tribu, ngira ngo ni muri yo sense sinakirondeye. Hanyuma ubwa gatatu ngo uve no mu nzu ya so, hanyuma ubwa kane ucuja mu gihugu nzokwereka. Imana nayo rero yiyemeza kugira umva yamusabye kimwe no kuva mu gihugu cabo, ubwa kabiri no kuva mu muryango wabo, ubwa gatatu no kuva mu nzu ya se, ubwa kane no kugenda akagenda mu gihugu Imana izomwereka. Hama Imana nayo ica yiyemeza icya mbere ngo nanje nzoguhindura ubwoko bukomeye, ubwa kabiri nzoguha umugisha, ubwa gatatu izina ryawe ndarigire rurangiranwa, ubwa kane n'abandi baze bagire umugisha ku bwawe, ubwa gatanu abazoguhezagira nzobahezagira, ubwa gatandatu uzokuvuma nzomuvuma, ubw'indwi kandi muri wewe niho imiryango yose yo mw'isi izoherwa umugisha. Imana yacu nihimbazwe. Bibiliya rero yatubwiye ngo Aburahamu acagirante aca ngo arahaguruka aragenda. Ntiyabwiwe ngo ugiye mu gihugu iki niki, yarahagurutse aragenda. Sinzi ngo mbega byahavuye bigenda gute, haheze iminsi ingahe kugira ngo abwirwe iyo aja, iyo ategereza kugenda. Imana yacu nidutabare. Rero nano majambo tubone yuko Imana yamuhamagaye umuhamagaro, kandi uyo muhamagaro Imana hariho ico yamuhamagarira kubaco. Ico Imana yamuhamagarira kubaco niki idondaguye ko azogera igihe izina ryiwe rikaba rurangiranwa, ikamugira ubwoko bukomeye. Hanyuma kandi ngo imiryango yose yo mw'isi igahabwa umugisha kubwiwe, muri we akaba ariho imiryango yose yo mw'isi ihererwa umugisha. Uyu muhamagaro murumva yuko wari ufise destine utumbereye, ugamije, ushaka kuzomushikana ko Aburahamu. Imana yacu nidutabare. Ngahabwa amakuru menshi muri kino kiganiro, muri kino gitabo cy'itanguriro kuri uno Aburahamu. Rero nariko navuga ngo ijambo nari ntumbere gukora mu mano majambo, ijambo rivuga ngo ico Imana iguhamagarira kubaco kirafise ikiguzi kigusaba. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, duhamagarirwa kuba bigishwa ba Yesu, duhamagarirwa gukizwa tukava mu vyaha, duhamagarirwa gutera umugongo ivy'isi, duhamagarirwa kwanka isi n'ivy'isi, tugakunda Imana n'ijuru n'ibyo mw'ijuru, tugakunda ivy'Imana igomba. Duhamagarirwa gukurikira Yesu mu nzira y'umusaraba, duhamagarirwa guhinduka. Ibyo vyose rero birafise iyo bigomba kutujana. Imana igomba kutujana mu bwami bwayo. Ya systeme yahungabanywa nuko abantu bacumuye, gutyo umugambi w'Imana wuko abantu babaho banezerewe ibihe bitazoshira, kuko abantu ari ishusho y'Imana. Imana nayo ikabitonezerwa no gushishikara kubona umuntu basa mw'isi ariko aragorwa. Rero umuhamagaro Imana iduhamagarira ni umuhamagaro utumbereye kudusubiza muri wa mubano, bwa buzima, wa munezero, muri ya systeme, muri ya ntwaro aho Imana abantu bayo babaho banezerewe ibihe bitazoshira. Duhamagarirwa ikirere, duhamagarirwa guheba no kuva
mu byo idusaba ko tuvamwo. Imana yacu nidutabare. Ntibikunda yuko uyu muhamagaro tuwitaba, tuwubamwo, tuwumaramwo kabiri, tuwurambiramwo tutemeye guheba ibyaha. Turasabwa guheba ibyaha, turasabwa kwihana, turasabwa kwiyanka, turasabwa kutajya mu binezereza by'isi igihe tubona ko bidutandukanya n'Imana. Nk'ubu nk'akarorero, umuntu ugasanga ahisemo gufata ingingo yo kutagendera mu ngeso z'ubumaraya, z'ubusambanyi, zo kuboregwa, z'ibi na biriya, kubera ko abona yuko bimwigiza kure y'Imana. Ikintu cyose abona ko gishobora kumwigiza kure y'Imana, gishobora gutuma acumura agendera kure y'Imana, umuntu agahitamo kucihoza, agahitamo kugiheba kugira ngo bikunde icyo ahamagarirwa kuba cyo muri Kristo Yesu agishikeko, akigendere. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cyacu cy'uno munsi. Rero tugomba dusenga Imana. Umwanya wacu maze yuko atari muremure cyane, ariko umugabo n'ano majambo tubona yuko Aburahamu ari we yavuye aba Aburahamu, yarabyumviye iby'Imana yamusabye, yarabishize mu ngiro, hanyuma bica bigenda neza. Nawe mwene data ukurikiranye kino kiganiro igitondo gishasha cy'uno munsi, urasabwa kumvira Imana, ukava mu byaha, ukihana kugira ngo bikunde Imana igushikane kuco igambiriye kugushikanako. Urashobora kuba ufise amasezerano menshi y'ibyo uzoba n'ibyo uzoshikako, ariko akaba ariko arahungabanwa nuko uri kugendera mu byaha. Uhamagarirwa nuko rero ntamagwara ahubwo reka dusenga Imana turangirize hano kino kiganiro. Tuzosubira mu kiganiro igitondo gishasha c'ubutaha. Nizera yuko wumvise aho uherereye, mbega ico Imana igusaba, ibyo Imana igusaba kwihanganira, kwirinda, kwiyubara, mbega ubona uriko urabikora, uriko urabishira mu ngiro. Ubwo by'ukuri umuhamagaro wahawe wo kuva mu byaha, wo kuva mu by'isi, wo guheba, wo kuvavanura n'isi na Satani n'umubiri kugira ngo wifatanya akaramata n'Imana, ubwo by'ukuri wumva uriko urabigendera. Birashoboka yuko wumvise ijambo ry'Imana urakira agakiza, ariko mugabo ukaba utari kurakagendera, bikaba biriko birakugora. Kandi hariho ico wahamagariwe igihe wakira Yesu Kristo wakubera umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Hariho ico wumva wemezwa yuko uhamagarirwa kubaco no kukibamwo, ariko mugabo muri ino minsi ugasanga warabitaye, warabivuyemo. Bene data, umuntu wese arafise umuhamagaro, kandi umuntu wese arafise ivy'Imana yamusezeraniye, haba muri buno buzima no mu buzima buzoza, kuko twakijwe mu buryo bwo kubaho dufise ibyo twiteze. Imana yacu nidutaba. Tugomba dusenga Imana rero n'umuhigwe umuntu yumva icyo Imana imuhamagarira guheba, kureka, kuvamo no kuvavanura, hanyuma agaca ashira mu ngiro icyo Imana imusabye, agahaguruka. Nk'uko rero twabonye ngo Aburahamu waca arahaguruka, agenda nk'ubutazi yaja, avuga ngo aho Imana izotunga urutoke aho nyine niho nzoca, aho Imana izombwira kuja aha nyine niho nzoja. Ibi bintu ntibyoroshe, ntitubironeye umwanya wo kubivuga ko cyane, mugabo mwumva umuntu yabwiwe ngo wewe ndaguhamagaye umuhamagaro gusaba kugira ngo ndakugirire neza ibyo ndagusezera n'ibyo sinzi ndabigushitseko, ndagusaba kuva mu gihugu cy'iwanyu. Ibaze nk'ubu ugasaba kuva mu gihugu cy'u Burundi ukagenda nk'ubutazogaruka. Aho kandi usabwa no kuva mu muryango w'iwanyu, muri tribu y'iwanyu, nimba uri umwenengwe, nimba uri umurimiro, nimba uri utsinzi ngo umuhanza cyangwa Mana yanjye, ariya matribu ni menshi narayasomye mu ishuri kera mugabo nabimerutse. Ibintu nyene nk'ibyo ugasanga rero usabwe kubivamwo, kugenda bazoba
urumva ubuzima bwiwe ntibwaboneka buzogenda gute, nzobaho gute mu gihugu kitari iwacu, atabi iwacu, atake sinzosubira kubabona. Mugabo Aburahamu waragamburukira Imana. Mwene data ukurikiranye kino kiganiro gitondo gishasha, gamburukira Imana igusaba kuva mu vyaha, igusaba ngo wihane, uve mu bumaraya, uve mu bushakanye, uve mu bubeshi, uve mu ngeso mbi, mu vy'isoni, uve mu bintu byo kurementaniriza abandi, uve mu rwango, uve mu nzigo, hanyuma uhinduke ube umuntu mwiza, kuko Imana izokugira rurangiranwa, izoguhezagira, izokwagurira imbibe, izoguha gushika kure, kandi hariho abazoronkera umugisha mu buzima bwa kubwabo. Hariho abantu bazohezagirwa niwumvira Imana. Imana yacu nihimbaza, dusenge Imana numuhiga umuntu yumvira Imana, kuko kumvira Imana ntibitetereza, kumvira Imana ni byiza cyane, n'iby'igiciro. Dusenge tuzosubira mu kiganiro gitondo gishasha tubutaha. Mwami Yesu tugushimiye cyane kubwa n'amajambo twumvise, umuntu wese ayumvise akaba yemeye kwihana, ndakwinginze ngo mweze umutunganye, kuko amajambo yose tuvuga muri bino biganiro abatumbereye kubwira umuntu ngo yihane ibyo akwiye kwihana byose, kandi abatumbereye kubwira umugororotsi nawe nyine ngo ashishikara agororoke, kuko ingero yiwe iri hafi. Urakoze kuri Imana, turakwizeye kuko gushoboza umuntu wese yipfuje kumvira ico ahamagarirwa kujamwo, gukora, kubaha Imana no gukorera Imana, ugiye kumufasha no kumushoboza kugira ngo ashishikare kubibamwo neza. Mu izina ryawe ryera Kristo Yesu tuvyizeye, amen.